tumepata rehema kuwa tuna miguu mizuri, twaronse ubuntu n'abafyinzi izina ry'iwanje inde yarimenye ikorane cyose nta n'umwanzizi uriza ukuboko hejuru. Aha nitwa nde? Wapi siko nitwa jewe? Inde yamenye? Inde yamenye? Ego hasi wewe vuga uwo wamenye hano, wewe uwuzi arase kuvuga vuga wewe uwuzi, nawe mutama vuga uwuzi ngona wazi nawe wewe nawuzi vuga izina ry'uwo Mungere wa mbere w'ishengero ry'Inyanzarake Karenzo Karoli. Ikigwa cyacu kiraheze yari iyo minota, mutaramenya ibyo nama ntimuba muzi izina ry'iwacu. Dusome Matayo igice c'indwi. Ari ab'Inyanza mwebwe muranzi, mwebwe muranzi, muyage muranzi, vuga nitwa nde? Igice c'indwi Matayo eje bazobamenyera kuvyo. Tuvuye hano tuca tugenda mu kibano, tugenda umwe wese ku mutumba bako. Ibitwarimo ni impamvu Imana ibiduhaye, mugabo bakeneye kumenya abo turibo. Tugenda kubabwira ngo turi haleluya, turi barabara, byo ni iby'iwacu. Tugenda kubabwira amakorasi, baterezwa kubona ibyo twama mu gihugu, baterezwa kubirya ko bagaca bavuga bati kubera iki ameze uko? Kubera Yesu amubamo. Bagaca bakubarira aturya izina ryiwe ndarizi. Ab'Inyanza avuga iminota yanjye ntimuyimare, mwavuze ngo muranzi, katubaza uyu mugabo wewe wowe unzima. Arakara, arakundana, aragesha, vuga ivyamwa, uzi ivyamwa by'umuntu ubumuzi. Abarundi barazi kwita, bararaba umuntu ivyamwa vyiwe bagaca bamwita izina bati Karenzo Karoli Yamborego. Aho umuntu aca amenyekana. None wewe bakwitane? Ibyo kwita byo wamira abantu. Tugende kwama, tugende kugira gute? Ibyo twarongeye hano nimubisige ngaha, ariko igisumbirije byose tugende kwama. Tugende kugira gute? Uburundi burakeneye ivyamwa, babisange hose. Murabona ko turi benshi bamaze abapentekoti 2.5 miliyoni zirenga batanguye kwama. Nibaza umwiza wose yo wije wocupaho. Jambo rero mfise ni jambo ryo kwama. Dusomye mu butumwa ubwo bwanditswe na Yohana 15 murongo wa 6 gushika ku 7, ubutumwa bwiza Yesu atubwira kwama. Nico kintu Imana ikunda, kandi bikunda kurenza mu mvugo y'urwaruka rwa kino gihe. Ikunda ivyamwa kubi, ikunda ivyamwa. Nuko rero dusome wa murongo igice c'indwi murongo w'16. Muzobamenyera kuvyo bama. 20
ntiwamubwiye neza. Tuvuye hano bazokumenyera ku byo wama. Tuzirikane neza twamire Yesu. Muntu wese yaba ivyamwa mu ngeso ziwe, mu mvugo ziwe. Bakenyezi muhira ntibazokizwa batariye ivyamwa vy'agakiza. Mwikomine ntibazomenya uwuriwe batabona ivyamwa ufise. Mani duhezagire, Mani duhezagire. Turagushimiye Mana, turiyemeje twese ko tugiye kukwamira. Iri shengero ryose ririyemeje. Turasavye mpwemu yera azashigikire umwe wese Mana, ashigikwe na mpwemu yera, umuhinga wo kuvomera no gukuza ubugingo bw'umuntu n'ingabire kugeza vyadutsemwo ivyamwa vy'Imana nk'uko Imana ibigomba, bibe mu cankuzo, bibe muri buhumuza, bibe mu gihugu cose. Abapentekote tugira ivyamwa vyiza. Amaradiyo yose mwami bimenyesha amakuru, bimenyesha ivyamwa vyiza vy'ubwami bivuye mu butumwa bwiza, bivuye mu byo twizeye, bivuye mu gusenga kwacu, bivuye mu kuririmba kwacu. Mw'izina rya Yesu ubishishikaze mu mitima yacu no mu bakozi. Urakoze Mana kuzoduha ivyamwa vyiza. Dusenze mw'izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.